Bakunzi bahore Kanani TV ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mwami Imana, nje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, ndi muri mpwemu yera, umufasha mwiza twahawe. Datanje nguhimbaza kandi ngutazira kuko urabikwiriye, ni naco waturemeye kuguhimbaza no kugushimagiza iminsi yose ko turi abana bawe. Rero aka kanya keza umpaye ko kuvuga ijambo ry'Imana, ndasaba ubushobozi bw'Imana kumbamo no kunkoreramwo kugira ngo mbashe kuvuga ivyo ugomba data, kuko ivyo ugomba ndabizi ko bikimazi kuri benshi. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe, ijambo rivuga ngo wirinde kugendana n'abanyabyaha, kwivanga nabo udafise inkomezi kenshi bikugirira ingaruka ikomeye gose. Reka turabe umuntu yagiye kwivanga n'abanyamahanga ahasiga ubuzima bwiwe, bikubere icigwa nawe uyu munsi we nanje, kuko hari aho tugenda mu bintu ugasanga tuhatakarije byinshi, hari n'abahasiga ubuzima. Reka dusome mu Bacamanza igice c'16 dusome kuva ku murongo wa 4 dushikane ku murongo wa 6. Hanyuma y'ivyo agomwa umugore yitwa Derira yaba mu mwonga Soreki, maze abaganwa b'Abafilisitiya bagiye uwo mugore ari baramubarira bati, genda umuhendahende umenye aho inkomezi ziwe nyinshi ziva n'uburyo twomushobora kugira ngo tubone kumuboha tumumare amanyama, nawe tuzoguha ifeza umuntu wese 1,100. Nuko Derira abarira Samusoni ati, ndakwinginze mbarira aho inkomezi zawe nyinshi ziva, nicoshobora kukuboha ugashira amanyama. Amen. Samusoni yari umuntu adasanzwe. Samusoni yari umuntu yari yaratoranijwe n'Imana, atoranizwa gutabara ubwoko bw'Imana, ndetse n'umuvyeyi wiwe amufise Imana yamuvuze ko ijambo rikomeye. Aravuga ati, mugore uyu mwana wibungenze n'umunaziri ni igikoresho canje. Ati rero hariho amakondisiyo utegerezwa kugira ngo uyu mwana azagendere mu byo nategetse jewe. Bantu b'Imana, ibintu by'Imana habamwo urutonde, ibintu by'Imana habamwo habakubaha. Aramubara ati, uyu mwana ntuze wigere unywa ikintu cose kiboreza ufise inda yiwe. Ati kandi ntihagire urupfuhe ruzokora ku mutwe wiwe. Ataho niho ibanga riri y'inkomezi ndamushizemo. Abavyeyi biwe baravyubahirije cane. Hanyuma Samusoni amaze gukura, Imana imutuma kuresha mu Bafilisitiya, ko bari abantu bari barababaje cane ubwoko bwa Isirayeli. Aragenda araresha y'umugore, hanyuma kubera Imana ibishaka kugira ngo haboneke imvo zo kugira Imana ibakorere ko by'ukuri, agenda kuresha umugore, hanyuma bamuhereza uwundi muntu. Samusoni yakoze ibintu bidasanzwe, arabamara amanyama kubera umugore yari yakoye. Rero ikibi cyabaye kuri Samusoni, yagize akamenyero, kuko uyu wa mbere yari umugambi w'Imana. Mugabo kubera wa muti akagatima ko kwifuza kari muri we, ngo akundana n'umugore yitwa Derira, maraya Derira. Hanyuma Abafilisitiya baravuga ati, rero ikintu cotuma uyu munsi dushobora gushikira Samusoni nuko duca muri Derira. Ige nkubwire, Satani ntazokuronka, azoca mu vy'ukunda. Satani ntazogufatira ahantu azi ko adashobora gukora. Arazi ivy'ukunda, arazi ibyo ubamwe, arazi bikunezera, arazi bishobora kugutandukanya n'Imana. Samusoni yafatiwe mu bagore, Satani arahamenya. Nawe uyu munsi Satani arazi intege nke zawe. Ngo akundanye na Derira, abaganwa baravuga, tumviriza rero b'Abafilisitiya, atuse tugerageze uburyo bwose, yaratunaniye uyu mugabo, yaradukoreye ikibi, natwe reka tumwihore. Bacagenda bagira Derira ati, Derira twebwe ngifeza inzahabu, turaguha ivyo ushaka vyose, ariko turakeneye kugerageza uburyo bwose ubembereze Samusoni, umenye inkomezi ziwe aho ziri. Bantu b'Imana, Satani n'umugome burya arakuze, nanjye aranze.
arakuzi nanjye aranzi neza, arazi ati Renilde ninamufatira muri iki sindamuronka, ariko ninamufatira muri iki biroroshe, kandi twama twatezwe. Nico gituma Yesu Kristo umwana w'Imana nzima atubwira buri munsi, yabwiye n'abigishwa biwe ati nimuhore musenga, nimusenge ntimujye gumosha amabi. Iyo utari kurasenga ngo impemu yawe yuzure, Satani biroroshe ko akuronka, kuko ara impemu ituzuye, urumva kamere yawe irakuganza, ko urumva impemu biri mu ntege nke, ariko igihe impemu yuzuye iranesha kamere. Haleluya. Ngo hanyuma ngo Derira atangura rero kubembereza Samusoni ati ndakwinginze, urazi ko ndagukunda, urazi ko uri umushari wanje, biki amubembereza mbwira inkomezi zawe hozerete, kuko ibintu Imana igukoresha je mbona birenze ubwenge, si ibintu bisanzwe. Akamutaka, akamubembereza, akamubwira amajambo meza. Samusoni atangura gukinisha, atangura gukinisha umuriro. Ntiyabona ati aho umwasa ariko arinjira. Uyu munsi akamubesha ibi, ngo mbohesha imigozi, ngo inkomezi zanjye zoca zivaho, akabigira. Ahe, icyo gutangaza ko Satani iyo yagumaze kuguhuma amaso akagufata by'ukuri, uramubona aza kandi ukabona ko uri mu matantasha akomeye, uri imbere y'icyobo, ngabo bikakuranira kwikurayo. Derira akaboha Samusoni, agahamagara abaganwa b'Abafilisiti, akajya abona baraje, Samusoni akayica, bwaca agasubira akamubaza kandi agakora ikindi kintu, kandi yabonye by'ukuri ko ariko baramurondera. Murumva ngene Satani wamaze kumwugururira umuryango akinjira, murumva ko aguhuma amaso, akaguhuma amatwi, akakugira ikintu kiraho. Aricyo gituma umwami avuga ngo musenge udasiba, niho mutazogwa mu mosha mabi, niho muzonesha imyambi ya wa mubi. Derira arakomeza, aravuga ati je ntibishoboka, notuma niyahura, we urampenda, we uvuga ngo urankunda, wo nkunda gute, utambwira banga nawe ryawe aho kuri inkomezi. Samusoni ngira aravuga ati no, Derira ntashobora kuncika, ko Derira yakora ibishoboka byose kugira ubwenge bwa Samusoni abucurike. Bamaraya barawucurika, bakagucuramuka, bakakuramwo ubuntu. Erega Samusoni arabivuga, aramubara atumviriza rero ati inkomezi zanjye nta handi ziva, ati urabona iyi mishatsi yanje, ati kuva mvuka nta rupfu rero ranja ku mutwe, ati nk'uboyimwe, ati inkomezi zanjye zoba ziheze. Derira ati urabivuze neza. Ngo acaramukaresa, aramukora ibyo akora byose, hama ngo asuka umushatsi wiwe, arawusuka neza, hama acafata arayimpa. Samusoni asinziriye, ahamagara abaganwa ati buhoho nijya nyuma ni muzi. Samusoni ngo yiterera hejuru, Imana yamaze kumukuramo inkomezi zawe, Imana yavuyemo itakiri kumwe nawe. Samusoni bamunogora amaso. Abantu b'Imana, hari abantu benshi uyu munsi banogowe amaso, hari abantu benshi Satani yamaze kumva, asigaye ari bikambugwa bigenda atabantu bakirimo batakimvira ibintu bakora, ukibaza uti none ujya muntu bijya bintu ariko arakora, ubwenge buri ku rutonde cyane ntabwo kiri ku rutonde, agakora ibintu birutwa n'iby'ibikoko bikora. Kubera umwasi yamukuyemo amaso yo mu ntego, yarayanogoye, asigaye agenda atabona. Samusoni bamunogora amaso, umuhizi w'inkomezi w'Imana bamunogora amaso. Kubera iki? kwivanga. Samusoni bamunogora amaso. Mbega uyu munsi wewe ubona amaso yawe akirimo, cyangwa nawe umwasi yaramaze kuyanogora? Mbega uyu munsi urumva uri ankominiyo n'umwami wawe, cyangwa mwaramaze gutandukana nawe, ntucumva n'ijwi ryiwe? Ndakwinginga muntu w'Imana, witandukanye, uhagarare neza. Imana nta na kimwe kinanira. Ego uyu munsi bizokugora, n'ejo bikugora, ariko hirya y'ibyo bizobishobora, kuko Imana nayo yifuza ko ugendera mu nzira yayo, yifuza ko ukomera, yifuza gushika mu mugisha yaguteguriye. Imana yo mu ijuru rero ibantera umugisha. Imana Data rugira byose uri mu ijuru, sindambirwa kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Uhora hafi yacu ko bukeye nuko bwije, utugwana intambara mwa. Satani araduhiga kuko aratwanka, kandi tubizi yatwase kuva kera, aho yadukura mu mugabane wacu. Ariko nkagushimira ko wawe udushubije mu biciye mu bise by'amaraso y'umwana wawe.
n'ubu rero ukomeze mwami Imana kubana n'abana bawe, hanyuma icubahiro cyose kigarukire wewe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.